vyubahiro vyanyu aho muvyandiye, ndabaramukije bivuye ku mutima n'umunezero numva afise kuri uyu munsi uri hejuru. Uyu munsi ndaza kuvuga Ikirundi ndacishamo n'agaswahili gake kuko hariho abantu bari ngaha batumva Ikirundi. Mboneyeho n'akaryo ko kubwira abamenyesha amakuru bari ngaha, ushobora kubaza mu Kiswahili nta kibazo, n'ushobora kubaza mu Kirundi ni sawa. Ndashimiye kandi the CEO wa Dimoda Fashion Laure Mashupe ahari hose, Imana imuhezagire. Ndashimiye umuserukizi wiwe ariwe Pippen avyagiye hajya, umuserukizi arongoye Dimoda Fashion mu Burundi ahari hose, heshima kwako mzee. Muri aka kanya rero ngira mvuge parcours yanje canke urugendo rwanje muri uyu mwuga wo DJ, ingene natanguye naho ngeze muri uyu mwanya. Je kubatanzi amazina yose nitwa Sabimana Omar. Izina DJ Mario ni izina ry'akazi, ni izina ryo kurondera ifaranga, ni izina ryo kwinjiza inoti. Je natanguye ubu DJ muri 2016 officiellement. Natanguye ubu DJ muri 2016 n'umwigisha wanje yitwa Baba Ali. Araza gushikanga muramubona mu kanya, benshi bakunze kumwita DJ D. N'umukambwe aho yari muri 2016 mejeje amashuri, ndamukurikirana namubwira mutama ni jewe ibi bintu by'ubu DJ ndabikunda cyane, kuko naranse kubijamo ntaraheza amashuri, kuko utangiye gukora amafaranga utaraheza amashuri biragoye cyane kubandanya wiga. Ndamwegera mutama ndamubwira ni mutama, jewe nshaka umbere umwigisha. Arambaza ati ufise amafaranga angahe kugira ndakwigishe? Ndamubwira ni mutama wanje, je nyongeza amashuri mfise amafaranga 25,000. Aratwenga. Ufise 25,000? Okay, yazane. Ndayamuha, aho nyene acahamagara iwe aca ayatumamo amafana. Turayanamo amafana y'amafaranga. Bukeye ndatangura kwiga. Jewe nize mu bihe bigoye, nize ubu DJ muri cya gihe amatara yakunda gucika cyane, amatara wasanga acika muri quartier umwanya munini. Hari igihe kuko je nava mu Kamenge ngenda kwiga mu Buyenzi, ntivyanyorohera amadeplasement. Hari igihe nagenda nkakubita swata nasanga nta matara hari, nkasubira muhira ntize. Ndakomeza ndiga buke. Arambwira ni naho ndiko ndakwigisha, gira ingufu uronke icyuma ciwawe wozo uragira pratique muhira y'ivyo ndakwigisha, kuko si misi yose canke ntuzoronka igiteramo ngo uze kuntwara ivyuma. Oya, gira ingufu uronke ivyuma vyiwawe. Muri uwo mwanya nkiriko ndiga naragize amahirwe yo kumenyana na mukuru wanje. Ubu ndamwita mukuru wanje kuko yatanguye nk'umugenzi. N'umuntu twahuriye muri groupe ya WhatsApp, n'umuntu namuteye icyiyumviro cy'iwanje, ndamubwira je ndi umu DJ muto ariko nta vyuma mfise, jewe ndiko ndiga. Arambwira wewe kweli ya DJ unabijua?
ndamubwira jewe ndiko ndavyiga ariko nta vyuma mfise, nta cuma na kimwe nshobora gupresenta imbere y'umuntu, kuko nawe nyene asanzwe ari umu DJ aba hanze, aba mu gihugu ca Canada. Yaranahuye arambwira nti reka mbanze ndaguhe akantu gato ube urimenyereza. Uwo muntu muraza kumumenya mu kanya. Arambwira nti reka ndaguhe akantu gato ube urimenyereza, hama niwagenda urakura nzobibona, nzogenda ndakukuza nanje. Uwo muntu s'uwundi n'uyu avyagiye ngaha yitwa DJ Lacrau, kw'izina benshi bamuzi nka Le Grand Maître aka mumukomera amashi cyane. Uyu n'umuntu ndamufata nka mukuru wanje kuko n'umuntu twahuriye muri WhatsApp. Je nico gituma amagroupe ya WhatsApp je ndayubaha kandi nubaha abantu bose, kuko n'umuntu sinahenda muzi ntiyaranzi, twahuriye gusa muri groupe ndamushikiriza ivyumviro vyanje, ndamwereka tala yanje arayitahura binyaruse. Reka rero ngende nivuga kugira sintware umwanya munini. Amaye ivyuma ndatangura gukora rero, ndatangura gukora ndakora. Narakoze amashow menshi muri 2017 nkiheza rero babari kuko yanyigishije igihe cy'amezi abiri. Nkiheza kwiga muri 2017 niho management ya Natasha yavuze ni uyu mwana arimo kazoza, irandondera management ya Natasha, turagira amasezerano imyaka ibiri renouvelable, turakorana nabo neza cyane. Ndamushimiye cyane manager Raphael Nyandwi, araza gushika mu kanya. Turakorana neza, turakorana 2017 2018 2019 ndagenda mu higanwa rya Buja Music Award benshi bazi nka BMA, ndashobora gutahana ikibanza cya mbere, trofe ya mbere natwaye ngingaha en 2019. Nimumubera amashibaje. Ndakomeza jewe ndi mu ba DJ novuga ati bagicaruka, ariko bamaze gukora ibintu byinshi cyane, bamaze gukora ama evenement menshi kandi akomeye cyane. Ndi mu ba DJ bizerwa n'abantu bategura ibiteramo, kuko jewe urinze umbona mu giteramo cy'iwawe nta mucezo urimo, ndakubwirira ibintu bisukuye. Ndabandanya ndavuga nti ndakomeza muri 2017 nyene ndiyumvira ni none aba DJ ni benshi mu Burundi, ni gute shobora kwidistinga n'abandi, nitandukanye n'abandi, nzane creation ziwanje kugira bamenye manyo nk'amari. Narifise abagenzi banje babiri, umwe yitwa El Haddad ntiyashoboye gushika ngaha, uwundi yitwa Gaël Rama ari mu Bushinwa. N'abantu bakunda guhanuza cyane, ndabashira muri groupe turi batatu, ndababwira nti je nshaka mume icyumviro, nshaka kwidistinga nka Mario, abantu bamenye nka Mario, zane ikintu gishasha kitari mu bandi ba DJ. Barambwira ni crea Indundi mixtape, icyumviro cha Indundi mixtape nibo bashoboye kukima. Ndabashimiye cyane aho bari hose, Imana ibahezagire.
icyo cyiyumviro ni nacyo cyatumye bampa n'iyi trofe muri 2019. Nije mu DJ natanguye gukora mixtape z'indundi kuri YouTube, kuko abandi ba DJ bari nuba kuvuza imiziki y'abarundi mu mabwate, imiziki yanitambika umva ibintu nk'ivyo. Ariko kuva aho nanguje uwo mugambi wo gukora indundi mixtape, ndibaza namwe murabibona ubu aba DJ benshi barishimira cyane iyo bakoze indundi mixtape. Ndabashimiye naho bari hose, Imana bahezagire, bakomeze kunshigikira, kuko tuba tugumye dukora indundi mixtape bituma umuziki wacu ushika kure cyane. Ikindi kintu nashoboye gukora, narashoboye naragize ibiteramo byinshi cyane nabivuze, byaba Koffi Olomide, ba Fally, ba Kiba, ba Harmonize, ibiteramo byinshi cyane bikomeye nakoze, n'amateka menshi cyane nakoze. Ndavuga ni jewe rero nkeneye kuba umu DJ akorera no ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook, za Instagram. Je novuga yuko ndi umu DJ wa mbere amaze gukora show nyinshi za online, yaba kuri Instagram, yaba kuri Facebook, zikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Ni nawe mu DJ mfise abantu benshi bakurikirana kuri Instagram yanje. Kuri umwanya tuvugana abantu bashika 400 baraheje kumurikirana ubunyene. Ndakwije abantu 11,400 kuri umwanya tuvugana mu mpera mashi. Kandi je ni nawe mu DJ iyo ndiko ndavuza ahantu canke kw'iradiyo, kuko jewe nsanzwe nkora muri Buja FM barabizi. Ni je ndi mu DJ nkunda kwibutsa cyane abantu kwikingira corona. Cedric ngira ahari aca bimenya. Ibindi novuga, ndashimiye cyane kubona perezida wa Amicale des Musiciens Romeo yashoboye kuza kunshigikira. Ivyo bintu ni ibintu by'amateka cyane ku muntu nk'umu DJ nkanje, kuko nta wundi mu DJ yari bwagire conference de presse hano iwacu. Icyo tukenera. Narakoze ibindi bintu bikomeye cyane gushika kuri uno mwanya tuvuga wa 2021. Narashoboye guhabwa agashimwe na AGS, Association des Jeunes Sportifs, irongowe na Cedric, sinzwe amaze gushika, ariko yamaze gushika. Ahari hose Imana imuhezagire, umukomere amashi cyane, kuko ikintu yakoze ni ikintu kidutera intege, ni ikintu kitwongera ingufu muri sosiyete, tukaboneka nk'abantu b'agaciro cyane. Nkarangiza nshimira umuntu yaduhaye kino kibanza, ariyo Shaban, ari hano inyuma. Murashobora kumukomera amashi kuko yagize ibintu by'agaciro cyane. Imana imuhezagire. Nkasubira nkabibutsa yuko ino conference de presse yafashwe mu mugongo cyangwa yateguriwe na Sky Empire niyo shirahamwe yashoboye kubyara Moda Fashion, Sky Key Group na makampuni ya Boss Raoul Mashupe. Ahari hose Imana imuhezagire, jewe nkabandangije ijambo ryanje. Imana ibahezagire, murakoze.